Tuvyuka mu gitondo tugwana na satani, izuba rikarenga tukigwana na satani. Ubwo rwasinda babwira ntigwigera rusinzi. Aratwagiye mumbabarire nariko ndavuga ubusa ngaho. Sawa, hano ngoma mwumvisha ibintu bibiri ntabwo guteba cyane. Ivyo bintu bibiri ni vy'abantu b'aba diaspora. Jewe baraza bakavuga ngo ndabivugishwa n'inzigo ngo ni shari, rimwe na rimwe nkinumira. Mugabo bwa mbere nabanje kubibabwira, kuko mba nabanje kuraba ngo ivyo bintu bigana he, bija hehe, bimaziki. Hanyuma ivyo bintu iyo muratahano bija cyangaruka ngaho nkabibabwira. Hano hari diaspora ngo idasinzira, ariyo iyobowe n'uyu Samuel Ndayiragije. Yavuze yuko izoba yuzuye mu mezi 6 abisezerano Abarundi. Hari Fabrice Manirakiza, ivyise ko murabizi. Hano yaravuze yuko no mushinge ugiye gutangura mu kwezi kwari kugiye kuja imbere. Byose hano ndaza kwibumvisha mu mwanya mutoya ntarandiriye ngaho ngo nje kure ntebe. Rero hari ibintu babonye bamwe munyereka mu Barundi, nabonye bazana ngaho tuntu tudupande tutubarabara, ngwehe ngo bazane ngo indarayi ngo raba ngo mu Burundi ntire ngo bayitanguye ngo mu Rutana ne bari za Rutana. Nuko bamwe muri mege mu buzu bwenge, igendarayi ntabwo ari ije gukikuzwa mu Burundi ngice mu Burundi. Bategura ko ari umushinga bakozwe na Tanzania wo kugera ku mupaka w'u Burundi kugira ngo bibe ubutare vyoroshe. Nuko mutumva muzovyibonera mwebwe. Iyo bari indarayi intuze ya treni ijya igari ya moshi izunguruka mu Burundi ivi Bujumbura ikaje Gitega ikaje Gitega ikajya muri Tanzania ikazunguruka kugaza tubona ko twebwe Abarundi twashobora kuyizungurukamwo mu mihingo y'u Burundi dukoresheje iyo treni. Aho twavuga duti A1 bya bintu bari kwarakura ni vyiza, ariko ni izo zivuye muri Tanzania yagera ku Burundi icifata agace gatoya kuri ujya mupaka nyine wegereye Tanzania ngo ba aho nyine ku gace gatoya bazohore bashikira mu bwa butare. Wewe bazo ko uzocoroka sendere ufite ngaho ngiye gushora ibintu wewe ni bwa butare nyine byabisuma ngaho. Narabonye ngaho muvuga ngo urumva ngo urugomero ngo gumyaga nkuba ngo rurihe ruriko rurakora none. Ubu abahora babura umyaga nkuba no musi barawongererejwe. Je kirazira kuzunyireka ibintu ngaho ngo hengibi ngivyo tuko turakora tutaboni umusaruro wavyo uri muzana. Gato yareba tutagiye kure. Dukurikije kuri Samuel Ndayiragije yanyuba ko ya diaspora avuga yuko izoba yuzuye mu mezi 6 yabivuzeho ngaha, ariko umwaka umenga n'imyaka ibiri ahubwo bigomba birengana. Chene nayivuze gusa nuko mutumva none ko mungaya zamurakoma zamurakoma none ko mungaya samurangayanye ifaranga muze murarunda ngaho muhereza abaje bose babwira ko bagomba gukora amaporoji mubahereza none ko mwabuze ubwenge ngire gute. Erega mwabuze ubwenge. Nemwe mwabuze ubwenge je ndabavyonge. Mugihe mwabuze ubwenge ndabakozi. Reka muze murakoma uko nyine mukoma mwongera mukoma. Niko musuzugurana. Rero hano reka mvurize muri bimwe hano Samuel Ndayiragije yaravuze kandi harimo kuri kwishi. Hari ibihugu nka Senegal usanga diaspora ishobora kubirungika hafi igice cy'amafaranga leta ikoresha. Turavye aba diaspora muri ko muraterera agacumu kubumwe mu bijanye n'inyubako. Turabona abarungika amahera kugira ngo bashobore kubaka amazu, biratuma abantu bashobora kuhaboneka mendeve bagakora. Ariko vyongeye dusubire tugaruke, Abarundi barahanzwe n'ikena ry'igitoro. Mwebwe nka diaspora muba mumaze kuvyigira hamwe n'abadiaspora bagenzi banyu, mwashitse kuki nike cyizere Uburundi n'Abarundi bwo bizerako kugira ngo umuti w'iki kibazo ushobore kuboneka? Kuri diaspora bafise umuti w'igitoro. Muri rusange ikibazo cy'igitoro ni kibazo kiraba umurundi wese, nikiraba diaspora, nikiraba leta gusa, kiraba umurundi wese ariko araja muri ya ngendo nshasha. Urazi ko turi mu rugamba rwo guhindura ingendo n'inyifato. Umurundi wese yamaze kwinjira mu 2040 na 2060 no kuvuga gwa rugendo tuganisha muri iyo myaka ibiri itandukanye. Muri kano kantu rero hano asubijiyemo hano Samuel ari muri ya mitekerereze y'abadede. Hano hantu ari muri ya mitekerereze y'abadede. Aha rero bizogura ko mwabarundi mwe dutera imbere ndabarahiye.
kubera ko abadede ibitekerezo vyabo barimwo bari muri vya bitekerezo vya 2040 2060 twebwe dusanzwe turi abadiaspora ntitugomba ngo ivyo mu myaka ya 2040 mu myaka 60 iri imbere abantu bazoba barapfuye ivyo ntidukeneye kuvyumva dukeneye ko dutangura ubunyene dukora tugahera ubunyene dukora ntakwiye kuza gusigura ivyo vyariye vy'abadede nasigure ku ruhande rw'abadiaspora ndabizi ko mu badiaspora byoshoboka bagomba kuzana igitoro vyokunda muga leta nayo ntibemerera mugabo Samuel Ndaragije akaba ari muri vya bitekerezo vy'aba barundi hari abavuga ngo 2040 ngo 2060 ngo 2000 ngo na 40 ingahe iyo kure yo ivyo bintu ntituzopfa tubisizemo icizere n'umunsi no hakana umurambona ngiye kuri stade avuga ngo twihesha agateka ubwo diaspora yonanirwa no kuterera mu kigega miliyoni 200 ku kwezi z'amadolari. Iyo diaspora uri kuravuga d'abord yateza kubanza gukomera hama kugira ikomere ni leta ikomeza erega nta wikomeza umuntu baramukomeza urumva uragerageza ivyi wawe ugakora mugabo leta byashizemo uburyo n'abahinga baherekeza abo bantu kugira bazi na leta yo Burundi rero kugira ngo iyo diaspora ikomere ibi kintu cy'igihangange no kumva yuko iyo diaspora ishobora gukomera leta itayikomeje leta irayikomeze kavuga ati iki kintu twabonye yuko gishobora kuvamo ikintu gikomeye ku nyungu z'igihugu reka rero tugikomeze naho rero nshima umukuru w'igihugu avuga ati tuborohereze d'abord niba bafata nabi niba bari twanye mu kimunza nk'ivyo turabishima aho nakaco bita avantage na opportunité ishoboka kubera ko umukuru w'igihugu yamaze kuvuga abantu baca bumva yuko bafise ikibanza hama ikindi naco no gushiramwo uburyo rero ibi leta nyinshi zarabikoze ishiramwo uburyo mugabo twebwe tuvuga tuti turi mu nzira nziza kuko nta politique nationale de la diaspora yari hari itomoye ubu leta irikira bishiramwo inguvu biciye mu bushikiranganje bw'ubugendane y'Uburundi n'andi makungu bishigiwe kandi na OIM bariko baragerageza nakubwiye ko ibateriye twamazemo iminsi hariho icizere yuko hamwe vyashitswe ko vyoja mu ngiro canke vyoterwa mu kumukono nkuko vyasabwe canke vyipfuzwa n'abadiaspora na komisiyo technique yari hari ico gihe vyotanga undi musaruro. Aha nta kantu mwumvise ko bubeshi karimwo si wabeshe oya mwumve neza ntabwo ari wabeshe hano avuze vyo muri binari karavuga mugabo numva yuko ngo leta itabisizemo inguvu nta nyene yirinze ka kududurirako ariko leta itabisizemwo inguvu na diaspora ntabwo ikomera muti kubereke murazi ko diaspora nizana ngaha amafaranga nizana ama business ngaha igomba gutangura ikazana ibitekerezo bitandukanye mugabo ivyo bitekerezo ngaho izana leta ntibiha inguvu niyo mpamvu bona bano bose babicaye ngaha imbere badukanye ibitekerezo ngo bagomba kuzana ibintu bikozwe n'aba diaspora mugabo leta yacu i Burundi igaca ibigwanya niyo mpamvu na Samuel yicaye hano byaramunaniye ya diaspora dasinzira no kuvuga korohereza aba diaspora kubafasha kubakingira gukingira inyungu zabo kubona yuko atamu diaspora acibwa mu iki gihugu kubona yuko ibisuma byose tubifashe mpinga kubona abanyuruza amatungo y'aba diaspora bikika mukiza bitwaje ibiki tukabafata mpi kuko twe diaspora tugiye kubikomeza. Ndashimye yuko hano Samuel arimo abitahura ariko si wowe Samuel ikibazo seho ni ibyo bitegetse nyene vyiba ngira hano isize ko bavyumva neza nabo bategetse nyene biyiba abo nyene niba turumwikira amafaranga baca bayajya bakora n'ikintu cy'iterambere baca baconona ariko ibyo bitekerezo kuravuga birumvikana ntaco baza guhindurira we mwana wa mama oya ntaco baza guhindurira pe turabizi niyo mpamvu je nirize ngaho kubaha ifaranga ryanje uko nze kubazorika twe tugomba ko abantu bose bavuga ivyo baca bakora wabivuze tubibone apana ko tuzogaruka ejo tukarondera vya bintu iyo vyagiye tukabibura kuko urumva no gufata ingingo ruhasha nuko hatagarukanye ico bita discipline mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu umwene igihugu akamenya ati itegeko ni itegeko ntonze ku murongo nubwo umuntu afise ingorane arabona yuko kugira ngo ashikirwe nuko aba mu rutonde umuntu agatonda nuko ico bita shene muri etazini naho uri umutegetsi umeze gute je nagiye muri MVD ico bita nkajya bavuga muri MVD ngaha sinzi hajya baronkira ama passport canke ibiki nk'akarori kuri PAF jewe nagiye nkaba uwa mbere nkatonda
naho woba uri umutegetsi umeze gute utonda hariya inyuma first come first serve uwaje ubwa mbere niwe bafasha muganga iwacu Burundi ubu yavuze nti omwe kajya kantu ko kwigisha abantu ati dutonze ntibona ko bica bigenda neza omwe ariko kandi ikiga cyagaruka kigafasha nuko abantu bumva yuko guhindura ingendo nuko umuntu umufata umuntu agenda n'amaguru n'uburenganzira bwiwe umuntu agenda n'imodoka n'uburenganzira bwiwe muko ukamenya uti nubwo bimeze uku haraho ntarenga naho rero turiko turavuga tuti ivyo guhindura ingendo n'inyifata ko ngaha mu Burundi umuntu ashobora kuba mbere kwa muganga yatonze agwaye agatinda akanahatsira abandi bose bakaza bakigwa kubera iki wakira abo bantu yakira uwiwabo n'uwo banzi wana ahubwo Samuel yaciye ubwenge none arabeshi ngibi vya bindi ndababwira ngaho uranka igihugu cyese uranka igihugu twetwe wagiye hanze barabonye byinshi wagiye hanze barabonye byinshi warize uba warize Samuel ariko avuga ngaho ibyazo hanze aravuga ngo nguru umukuru niyo mpamvu ndababwiye hanze n'umushefu aramubwira uti wana tuza ndakuzuzugura umushefu ya kamubwira uti reka kusuzugura bitandukanye n'ivy'iwacu urumva yavuze ko ni wacu umutegetsi wenyine n'ubuzwi ni watonda aravuze ko ni mu bitaro umuntu ahagendera gahapfira mu bitaro ariko arabesha rekavuga no ariko arabesha no n'umugabo arabizi mu bitaro umuntu arahapfira bamubonye ngaho agwaye muga ntibamufashe mwarangiza ubwo Burundi mugomba ko twobuteza imbere byo bizotera imbere erega bonumwe nuko abarundi cyane abari mu gihugu indani ntabwo bumva ibintu by'amategeko cyangwa ngo bakurikize ibintu by'amategeko niyo mpamvu mu Burundi gabusa nk'ubwasenyutse bamwe hari igihe bavuga ibintu ntibabishitse ariko tuyibuka mu gitogwa mwarashikirije ko muzokubaka inzu y'abadiaspora bego ababumvirije ubu muri ko muravuga aya majambo meza nkaya bashobora kuvuga bati ushobora gutunga rumwe abandi zine zikagusigaramo urakoze cyane ivyo uvuze nivyo twebwe twareneye kubaka inyubakwa nivyo kandi n'ubu turacavyemanga kandi n'ubu turashima abaduhaye amahera mu bihugu bitandukanye bashikanye kuri konte za diaspora kugira ngo iyo nyubakwa yubakwe twebwe nka diaspora nta kintu na kimwe twavuze twemeye tutazokora mugabo uko so aguhaye umwaka niko urya erega diaspora ntitwiga twebwe twarasavye rero iduhe ikibanza twubake kuva mu kwezi kw'icenda kugera uno munsi turarindiri ndi mu rugendo mwami nariko ndazi yuri mugabaho nca hose hari ubunyerere guma aka niko narindindiriye nyene kano ariko Samuel wakoze bavuga ngo twenga ubusa nka nepfo Samuel wakoze hano muribuka ko nabivuze kuva mbere mumva nabizi ko ikibazo ntabwo ari mwebwe mwagurutse ariko ifaranga murumva ifaranga ry'abatanze n'umbazi yo riri ariko urumva ko reba racarindiriye kandi nivyo natwe ko Samuel ntabwo yiyobora ntabwo yo kuyibibanza niyo mpamvu mbere ndababwiye ntibijya bintu Fabrice arimwo ni bya president kaburimo ntibaguye ikibanza ibaza kubona yaragiye Samuel akagerageza gutororokanya amafaranga akabaza aba diaspora bakamuha amafaranga akabira kuya mugabo gushika n'uyu munsi leta ntabwo iramuha ikibanza kandi yavuze ngo mwene mushake gusa muze ikibanza tuzobaha birahari amahera yararondewe baraza ngo bakore mugabo n'ubu baracarindiriye leta ntiravuga ivuga kandi bya bihangange bigihari ega byo bihangange byo biza biti banzuza n'ifaranga utazanye ifaranga ntaco tuguha babeshe none byarahize ifaranga ryarariwe bye byarariwe reka ndangirize ku kantu ka Fabrice murabe ngaho Fabrice nawe ariko yanaga avuga iby'amatsu size nginashikirije intuze yashikirije hano ibino rero we wifuza kudasigara inyuma muri iri terambere kaze nababwiye muravyibonera twatanguye amenagement y'ikibanza mu minsi mikeyi ubu tugira dufate ibi byose tubishire muri iriya zone ku buryo iyi faze ya mbere mu kiringo kiri munsi y'ukwezi muzoba mwabonye yatanguye kuduga hejuru rero mwaratwizeye sawa ngo iyi faze ya mbere muzobona
yatanguye kuduga hejuru mu kane kaho kantu mu kiringo c'ukwezi kumwe. Iyi video imaze amezi 5. Iyi video iyi hano imaze amezi 5. Yavuze ko mu kwezi kumwe faze ya mbere muzobona yamaze kuduga, sivyo? Reka tubereka akavideo ka kabiri kejo naho ivyo yavuze. Kamwumvirize rero kano kantu, reka mwumvirize ngene yahinduye imvugo twagiye. uguharura urudandazwa rw'umugambi. Yeah. Ikindi twakoze ni feasibility studies, kuko turaza kubatsigurira ukuntu habayeho n'amanegociation akomeye na leta yo kugira turabe neza ati mwebwe ivyo musaba leta nibihe, hanyuma leta ivyibasaba nibihe, kugira duhurize ku myaka runaka tugiye gukorana muri uwo mugambi. Ibi bintu abo baherengo barimo baganira na leta ntibazi neza n'ibintu baganira ivyo ari vyo. Nibagende baganire baheze bavyuzuze bamenye ibikurikira, baze batubwira ngaho ibikurikira. Kwama ngo barimwe baganira ngo baraba ngo bisigaye ngo baraba ngo baraganira ngo baraba ngo bibuze bakagaruka ngo bahejeje. Fabrice, genda uganire na leta wuzuze ugira ivyangombwa bihagije, hanyuma uze utugezaho ivyo mwamaze gupanga. Ibikorwa bimaze gukorerwa ngaha kuri Buja City Plaza, habe kubomagura, habe gukubura, habe kwatunganya ukumubona, habe kwakurotira ukumubona, biramaze gutwara Ubaka Nation Group amafaranga yababa miliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Navyo bintu byatwara miliyaridi 2. Nimiburi biravuze ati miliyoni 100 twavyumva, nta miliyaridi 2. Imiliyaridi 2 zo kubomagura bya bintu bikugwa hajya baje ahantu twabonye batarengana 10. Nta miliyaridi 2 zagiye hajya ahantu, no way. Amafaranga nayo akaba ari umutahe bwite wa Ubaka. Hariho aya Ubaka nyezina, hariho nayo Ubaka yo nyene yafashemwe amadeni mu mabanki. Ivyo nibisanzwe muri business. Karabaye bagiye gufata amadeni, abantu batanze amafaranga azavuga yuko abantu bamaze gutanga mbere yavuze ko batanze $100,000 ndakeka ko miliyaridi 2 so baziriyo maybe $100,000. Yongera garuka yuko avuga yuko amaze gutanga imiliyaridi 3 z'amarundi. None bagiye gufata ideni, kandi business nyene ni business zanyu, bagiye gufata ideni kandi amafaranga abanyagihugu bari batanze yarahari, baza gufata amadeni. Aje nabo bazovuga yuko aya madeni bafashe ko bayarishiye amafaranga mwatanga. Murabona ndahabikaro kajegari kabirimo. Ibintu byose ntabwo bisobanutse dukora, ntabwo bisobanutse namba nta na kimwe gisobanutse mu byo dukora, nta na kimwe kirimo gisobanutse. So abarundi ni mureke dukora ibintu ku murongo. Tudakoze ibintu ku murongo buzaguma bigawa byongera bisuzugurwa. Murabe bino bintu tuma tuza tubwira abantu reka kuza mwisobanura birenze, genda mukora ibyo mugomba gukora bitera imbere, ibyo amara gutera imbere muzuza muvyereka abanyagihugu. Atari uko naho ubu beshi hano nibwo turimo. Ibi byose nabize ko biterwa n'iki n'abategetse nubatuma amaterambere nkaya abura adatera imbere. So Imana turinde, Imana dukomeze. Ibi nivyo nagomba kubereka ngaha. Ndakeka yuko azogora igihe ibintu byacu, system yacu y'Uburundi gahinduka, ibintu bikaja ku murongo. Abantu karamwe mukomeze kuntuka, ariko nimuzokuraho kuri